amahera urayinjiza okay muri yo niwo gufunga oya zibiri ntizogufunga oya zitatu oya zine sorry Of course, my name is Army Pro, the MC, the electricity. Yini Army Pro Show 257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu mbere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Army Pro Show 257. Tugerageza kuzana ugwaruka rufisi impano, tugerageza kuzana umuntu wese akora ibikorwa mva bwenge kugira ngo tumuteze imbere, tumushikana handi hantu. Nkuko muri ko murabibona uno munsi ndi kumwe n'umwigeme mwiza kuva hasi gushika hejuru, the one and the only Pasi Makeup. Karibu sana. Stadi. Mwezene. Ego. Ndagunda cyane iyo ndikunda gira ikiganiro n'abakobwa kuko usanga bimeze neza. Ntushobora kugira ikiganiro n'umukobwa wize ikiganiro udatwenze. Bya vrai. Meze neza. Cyane gose. Urasa neza kabisa. Merci beaucoup. Kuva hasi gushika hejuru wambariye amafaranga ngahe? Oya make cyane. Make cyane nangahe? Oya nifaka ndaguharura imwe yose. Basi mu mutwe byagutwaye amafaranga ngana gute? Mu mutwe 30,000. Ibihumbi 30. Ego. Naya mafaranga udashobora kurenza mu mutwe iyo ugiye gushiramo ibisuko cyangwa ugiye gushiramo ibindi bintu? Sindarenza 30,000. Sindarenza 30,000. Nararenza amahera ibihumbi 30. Pasi, karibu sana kuri Army Pro Show. Ni jambere tukwakiriye, ni jambere dukorana ikiganiro ku muntu ariko aragukurikira. Navuze ko ari Pasi Makeup. Pasi ninde, amazina yo kuri nayahe? Pasi yatanguye umwuga wa makeup byari? Nitwa Pasi Makeup. Amazina yanje abavyeyi banyise nitwa Ndiho kubgayo Pascazi. Mvuka mu ntara ya Cibitoke. Carugombo ya. Nkaba ubunye mba aha i Bujumbura. Izina ry'umwuga ni Pasi Makeup. Ego. Izina ry'umwuga ni Pasi Makeup, avuka mu Cibitoke Carugombo hariya kwa ba Bedel Fashion. Bedel ndakuramutse nimba uriko dukurikirana. Uratanguye umwuga wa makeup. Umwuga wa makeup watanguye ryari? Ni ryari umfise ko ufise impano yo gukora no mwuga wa makeup? Umwuga wa makeup nawo utanguye muri 2018 none natangura gusiga abantu. Aho nagiye kumenya neza ko umwuga ndabafise ufite natanguye kubikunda nkiri muto. Ndabikunda nkabiraba nkumva ko ndabikunze ngeze za 8e 9e niho nashora kuraba umuntu yisize neza nkamuraba umwanya munini. Ngeze mu w'11 niho naciye ntangura rero kuza ndasubiramo ivyo mbona ku bandi nkabisubiramo ku bagenzi nijya rero winjiye neza na neza mu mwuga uravuga ati kariyeri yanje ngira tanguye ndatanguye urugendo rwo gusiga abantu kugira ngo nanje nshobore kwibeshaho ndetse mbesheho n'umuryango wanje. Gihe natangura neza na neza umwuga nabitanguye 2018 niho natanguye gusiga nkaronka kanoti gake gato 2018. Ego. Amafaranga ya mbere watangiye kuronka muri makeup yarangana gute? Privé. Iyo ni privé, je ko nabivuga nga. Ariko amafaranga usanzwe ukorera iyo ugiye gusiga umuntu umukorera ku mafaranga angahe kugira ngo nabariko baradukurikirana kumbure bifuza yuko Pasi abasiga bazomurondera? Amafaranga nkorera ko turavugana, urandondera nko ku telefone canke ukaja kuri page yanje tukavugana. Makeup Pasi. Cyangwa kandondera ku telefone tukavugana. Telefone zanje ni 61 51 44 46. Iyo ni WhatsApp. Hama numero isanzwe ni 71 516 135. Tukavugana ukuntu dushobora gukorana. Tukavugana ukuntu dushobora gukorana. N'ivyahe bikoresho usanzwe ukoresha iri kurakora no mwuga wa makeup? Ndakoresha ibikoresho byinshi, hariho crayon, hariho concealer, hariho foundation. Ndakoresha agashifon, donc ni twinshi. Abantu barakuzobereye? Oya asi cyane. Amahera urayinjiza? Okay. Muri yo niwo gufunga? Oya. Zibiri ntizogufunga? Oya. Zitatu? Oya. Zine? Sorry.
biraryoshe uri kuri ikiganiro n'umuntu afise inoti ahagira ati miliyoni 4 ntizomfunga 3 ntizomfunga 2 ntaco zongira. Pasi tugaruke ku mwuga wa makeup. Iyo umuntu wese ari mu rugendo ubwo ari go gose yaba umuririmbyi yaba umumenyesha makuru yaba umuntu agira makeup arahura n'intambamye ico no kwita ama inconvénients mu gifaransa, ariko hariho n'ikindi arahura n'ivyiza ama avantage muri rurimi rw'ikinyamazuru. Nizahe mbogamizi wagiye urahura nazo muri no mwuga? Intambamyi ni nyinshi cyane. Hari igihe ushobora gusiga umuntu ugasanga ibyo mwavuganye ntabikurikije, ugasanga nimba mwavuganye ko aza kuguha akanoti kaganuka ugasanga arakagabanije, hariho n'undi usanga akaduza, hariho n'undi usanga aguha uko mwabivuganye. Ufite intambamyi ni nyinshi kandi ni byiza ni byinshi. Intambamyi ni nyinshi kandi ni byiza ni byinshi. Umuntu wese yari mu kazi haba ari umuntu aba kararabira ko avuga ati role model wanje n'uyu ni inspira kuri uyu muntu. Naba y'abantu bagira makeup Pasi arabirako. Umuntu ndabirako cyane, nkunda kurabirako, nkunda kuraba utu video twiwe kuri YouTube, ndaturaba ica postinze cyose ndakiraba nkagikurikirana. Ni Alida Makeup. Alida Makeup, salut. Undi bo sinkurikirana benshi, Alida ndamukurikirana cyane, n'abandi nyene bake mugatari abarundi, muga Alida ndamukurikirana cyane. Yes, ko umuntu ariko aragukurikirana muri kano kanya kuri Ami Pro Show, gira ubutumwa umutekereye mutumire kugira ngo ashobore gutangura kugirirwa makeup na Pasi muri kino gihe. Ndabatumiye cyane gose, karibu kaze. Nimero nijya nyene, page nijya nyene, page ndayisubiremo kandi ni Makeup Pasi. Numéro ni 61 51 44 46. Iyo ni WhatsApp. Hama numéro isanze ni 71 516 35. Karibu muri isanze turavugana. Ushatse kubera ubunye ntarashobora kuronka aho nkorera, ubunye sindaronka ikibanza nkoreramo, uca tuvugana kuri izo nimero cyangwa kuri iyo page nkagusanga aho uri cyangwa ukasanga aho mba ubunye. Ndagushimiye. Merci beaucoup. Yes, noko yari Pasi asanzwe agira makeup. Of course, my name is Ami Pro the MC. Ku ruhande rwa kabiri nari kumwe na Kali Amore, asanzwe akora n'ama video agiye atandukanye. Mushaka ama video meza, mwarabonye video ya Esther n'ishindirimbo Kavorivori, ni Kali Amore yayikoze. Mwarabonye ama video menshi agenda arasohoka yakozwe na Kali Amore. Turacari muri promotion, kubifuza gukorerwa ama video na Rehoboth hamwe na Kali Amore, murashobora kutwegera dukorera ngaho impande ya Avana nibaze yuko abantu bose bayizi. Uri kuri Avana uraza kubona Pharmacie Salam, uraza kubona hitwa Global Business, uraza kubandanya gushika ku mwango wa nyuma niho dukorera. Mwakoze abantu mwese mwadukurikiranye, ja kuri page ya Facebook ya Makeup Pasi umukurikirane kugira ngo uzura muhana ibiraka maze duteze imbere ugwaruka wa hano mu gihugu cy'u Burundi. Hasta la vista.